Yes, katwongera tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri wo twumva mu masaha ya nimugoroba, igitondo kiza kuri wo twumva mu masaha ya mu gitondo, igicamunsi kiza kuri wo twumva mu masaha yo ku gicamunsi bakunzi ba DIF TV duniani kote. Birumvikana rero ni amakuru tugarutse marebana n'umutekano, politiki na diplomasi mu minota mike cyane tugiye kuba tubapudetinga, ahasigaye tugahita tubarekeramo umutaramu wacu uri mu gihugu cy'u Burundi nawe agahita atubwira uko situation ihagaze hirya no hino ku isi, ndetse murabizi ko akunze kwibanda no mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi akanagaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagarutse rero kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze. Nge murabizi mbandi mu gihugu cy'u Burundi, ubwo rero abantu badukurikira bari muri Coline Mujejuru, abari muri Coline Murangara, abari muri Coline ya Tongwa, abari muri Coline ya Kinazi, abari mu makoline agiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura, bari hano za Cibitoke, tubaye ikaze kuri uyu muyoboro wanyu mugari. Bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Canada, nyamuneka bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu Bushinwa. Ariko mwari muzi ko hari abantu bari mu Bushinwa badukurikira, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane naho tugiye kuba dukomozo, ariko tuva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera gato ngaruke ku bantu bagera kuri 4. Umuntu bita Agathon Rwasa, uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Muraza kunyemera ngaruke ku witwa General Neva, muraza kunyemera ngaruke ku witwa Evariste Ndayishimiye, ndetse by'umwihariko nze gusoreza ku witwa Gervas Ndakobuca bakunze gutaziranda kugarika. Aba bagabo ni bamwe mu bagabo navuga ko kugeza amaginga ya bafite politike y'igihugu cy'u Burundi. Ni bamwe mu bagabo barimo baragaragaza kuba igihugu cy'u Burundi kirimo kiragira inyungu nyinshi mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bamwe muri abo bagabo ntibabibonemo inyungu. Ari nacyo kintu cyatumye rwose uwitwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, bamubwira bati ushobora kuza kwikanga iyi CNDD-FDD yasenyutse. Impamvu ni iyihe? Nuko urimo urashaka kurya wenyine. Amakuru namaze kwakira atariho ivumi nk'umunyamere babwira yuko mu bice by'umujyi wa Bujumbura umutekano ari muke, ariko umutekano ukaba ari muke ku ruhande rw'uwitwa General Neva. Hari ikikango gikomeye yuko uyu mugabo ari mwe mu bagabo bashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ubwo rero tugiye gusimbuka tubirebe byose. Ndaza kubabwira ibihumbi 6 by'abasirikare baba FDLR Wazalendo ndetse na FDNB bakomeje imyitozo rwose no mu ishyamba ry'ikibira, rya shyamba rya kimeza. Nyamuneka turaza kuba dusimbukira i Bujumbura ku kibuga cy'indege airport, tubabwire byinshi cyane by'indege zo mu bwoko bwa kamikaze zimo zategurirwa mu kuba zakinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku Banyamulenge. Turaza kubabwira yuko muri ano makuru yacu muraza kunyemera tugaruke gato ku kijyanye n'imipaka hagati ku mpande zombi, byaba umupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, umupaka w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi nanone, ndetse no ku gice cya Tanzania. Turaza kuba turebera hamwe amwe mu makuru agiye atandukanye. Turaza kubabwira yuko rwose ubu tuvugana uwitwa General Guillaume Bunyoni ushinzwe kugerageza kudeta, by'umwihariko nawe rwose ari mu bamwe mu babishinzwe mu mwaka 2015 kugerageza kwica uwitwa Pierre Nkurunziza. Nawe hari ibyo arimo aragenda atangariza muri gereza. Byose turaza kuba turi ku mozo 5 mu minota mike cyane. Ubwo rero kuri wowe utari wakora subscribe nta kindi usabwa, uraza gucyondaho kugira ngo ibiganiro byose bica hano n'andi makuru agiye atandukanye bijye kugeraho ku gihe. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinde, murabizi nge nkubitambangura. Nyamuneka munyemerere by'umwihariko nze kubabwira yuko hano mu mujyi wa Uvira situation hatari hamaze gusohoka itangazo riri bugire ingaruka ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda aho ubwoko bw'Abatutsi, Abanyamulenge hano mu mujyi wa Uvira. Abazalendo bari kuvuga yuko rwose ngo bari bukuze kubica. Ibyo nabyo rwose nimwe mu bintu byatumye intare zasrambu zongera kuba zideplasa zimanuka kugira ngo zize gukora buri kimwe cyose ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bihagarare. Byose rero turaza kuba turi ku munzo 5 kuri 5. Muraza kwenyemera tunagaruke rwose ku kijyanye
n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda biba hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunarebere hamwe mu bijyanye n'ibiri kuvugwa ko General Kasita arinzwe n'igisirikare cya FDNB hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mbere y'uko ndibuze muri ano makuru, reka umutaramo mbanze mushyiremo abanze atubwire byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda. Nagomba dukore umwihwezo mutoya ku bijyanye n'ibiriko biraba ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda, umupaka wa Kongo n'Uburundi aho bita Uvira, mu za Cibitoki n'ahandi. Dukore umwihwezo dukurikije aho amakuru ageze, aho intambara zigeze, n'ibikorwa biriko birakorwa. Cyane cyane tubanje kwifatikanya n'abariko barabura ababo mu ntambara ziriko zirabera mu misozi yo mu Minembwe, aho ingabo z'u Burundi zifatikanije na FDLR na Wazalendo bagiye gutera abaturage bari paisible bibera hariya mu misozi, hanyuma bakabashora ku intambara kubera ka gatima ko gutsemba abo mudahuje ubwoko, ka gatima ko kugomba kutabana neza n'abandi, utitayeho amoko, inkomoko, ndetse n'ibitekerezo biba binyuranye muri politiki. Ugaca usanga rero izo drone, izo ntambara ziriko zirahitana wa muturage ata nyungu afite mu biriko birabera muri za politike zikorwa na guverinoma ya Kinshasa, guverinoma y'u Burundi, ndetse na politike muri make zibera muri kano karere zihitana umuturage mutoya mu gihe wewe ata nyungu abifitemwo mu biriko biraba. Nkaba ngomba rero gutanga pole, guhoza abantu bariko barabura ababo muri ibyo bice byose tuvuze. Hanyuma umwihwezo nagomba gukora cyane cyane burya mu bijyanye n'intambara ibera muri East Congo, hariho ibintu byahindutse. Hariho ibintu byahindutse bivanye nuko abanyapolitike bafitaniye ibibazo muri izo ntambara bagerageje gushakisha igisubizo gishobora gutuma mu burengerazuba bwa Kongo haba amahoro, kuko murabona ko biteje ibibazo ku mipaka y'ibihugu bibanyi, haba guhereye muri Sudani y'Epfo ukaja muri Uganda, ukaja mu Rwanda, ukaja no muri Tanzania no mu Burundi. Murabona yuko uburengerazuba bwa Kongo bumaze guhungabana, ahanini byatumye ibyo bihugu bidashobora kugira amahoro. Impunzi nyinshi, imigwi y'abicanyi iba ijagajagaraye muri ibyo bihugu, kandi ugaca usanga irakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Hanyuma rero nagomba twavuze byinshi ku bijyanye na politike zikorwa z'ibihugu. Turavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, abakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri teritware y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba canke uburere vyigaruriwe n'imigwi y'abicanyi canke iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, canke iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu, nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda. Ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni.
ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo. Ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira, baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushyiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'état partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Icyo nagomba kuvuga rero ni iki? Nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, kugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, ntawe ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nivyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo kihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera kaba kabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nico kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba. Izo ntambara zihuza coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaire n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga. Ari bya bihugu bya SADC byahora byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politike bagira abagenzi, bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri. Twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaire b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara yihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande rwose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice, nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icyizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington? Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwara vuma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale ihari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etats-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha uko ikindi gihugu cyari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington,
kuko Washington perezida Bush perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu, dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko impinduka ku bijanye na ordre mondial, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi aribyo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumigwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya ibiganiro bya Washington, ko ibiganiro bya Washington burya nivyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye, ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Kongo na AFC M23 baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemo abarimwo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'urucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano, na cyane cyane ashingiye ku byo urucuruzi. Ariko urucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka naco, kuko arico kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri icyo gihugu, cyane cyane igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel, ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, kubera birimo ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Scenario igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda, noneho hakaba inzira yo gufata umuheto. Ico gihe u Rwanda go bangaje, AFC M23 yo bangaje, Uganda yo bangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi, byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo
n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opozisiyo ikomeye ihambaye y'abakatumbi y'abafayuru y'abakabira n'abandi benshi imigwi ikomakomeye imigwi za katolika amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata aya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo ayabyaze umusaruro akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari avuga ikinyarwanda avuga igiswahili, bishobora kumuberamwo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukorana n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement atari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo baganire bagira imbaraga n'uzo muri ko na AFC/M23 ndetse no kurwanya u Rwanda, urabona ko Amerika itabyemeye, kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijyanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi, z'Ubufaransa, muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishyizeho byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje, bakabona yuko nicyo gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ivyo bikorwa. Ariko muri ya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ivyo bihugu bikomeye. Ariko niyo bishitse nico kikiyongera yuko n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro, ivyo navyo ni drapo nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni igikorwa ciza mu makuru. Ico gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Kongo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona vyofasha pour garantir les investissements zabo muri mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nico gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijyanye n'iby'umutekano, politike yayo mu bijyanye no gutunganya neza igihugu, ibyo twabakudosha kuko igituma bizigwa n'ibyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijyanye n'uko ibihugu bikwiye kubana, n'uko ibihugu bikwiye gukorana, cyane cyane dans les affaires. Aho rero nico nagomba mvuga yuko twoha amahirwe, tugaha amahirwe Washington. Ariko twari tuvuze mu gihe byo failinga, turabona ko intwaro ya Tshisekedi ishobora kuvanwaho, kandi n'intwaro y'u Burundi nayo nyene ishobora kugereranirwa nuko ibyo biganiro bitoshika ku ntego, kuko u Rwanda Burundi rusigaye bazariyeri y'intambara zibera muri East Congo, kandi Burundi bwaremeye officiellement burisinya yuko bwemeye kubandanya izo ntambara. Nico gituma ruguma rumungika y'abasirikare, ruguma rumungika y'intwaro, ruguma rufatikanya na Kongo mu bikorwa bibabaje cyane byo kwica abanyamurengari mu Minembwe, kwica abantu Uvira. Ibyo bintu rero birababaje kubona Burundi bwarahisemo nabi, bukaja inyuma bugashigikira abantu bashobora kurya abantu batabinyegeje,
bariko barifata amafilime bakemera gushigikira umuvumo w'abantu biyemeje gusesa amaraso y'abantu babaziza ubwoko babaziza uko baremwe. Ivyo bintu birababaje cyane kubona leta ya Ndayishimiye yahisemwo iyo nzira. Niyumvira rero yuko ibyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi cyane mu gihe ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Washington bitonyuramo. Niyumvira yuko iyo senariyo ya kabiri yakwegera akarambaraye cyane cyane igihugu cy'u Burundi, kuko ciyemeje kuja mu mugongo wa Tshisekedi mu gihe Tshisekedi wewe ari kure izikinshasa, ariko wewe Ndayishimiye ntihigeze aharura ko ari we yegereye iby'izo ntambara. Rero kuja kuvyidabikamo bishobora kumukwegera intambara zikomeye. Senariyo ya gatatu nuko ibyo bihugu bishobora kugira icyo twakwita double jeu. Double jeu ni uburyo bwo gushigikira l'équilibre de conflit. Bakaba bashigikira leta ya Kongo, wanashaka bagashigikira n'u Burundi, abandi bagashigikira AFC M23, bagashigikira n'u Rwanda, kugira ngo n'ibyo biganiro ntihagire icyo bishikako, bikazoguma biganirwa biva Arusha, bija Nairobi, bija Mozambique, bija Angola, bigaruka bija South Africa, bigaruka bija Uganda, bigaruka bisubira muri Amerika, bisubira za Doha, imyaka n'imyaka ikazohera abantu bari mu biganiro n'ubwicanyi butagira iherezo. Iyo ni senariyo ya gatatu. Mu gihe uko byoba bibabaje cyane, niho twari twaratanze impanuro turavuga tuti noneho ibihugu biriko bigirwa kw'ingaruka directement bifite ubushobozi bw'igisirikare, bifite umutima wo kugarura amahoro, ari byo Uganda, ari byo u Rwanda, ari byo Kenya, bishobora gushigikira AFC M23 noneho ya mahoro abantu batifuza biciye mu neza agashigwaho biciye mu muheto. Niyumvira iyo nayo n'inzira ibabaje, kuko ituma ubuzima bw'abantu buhona, ariko n'inzira ishobora kuba inyishu y'igisubizo, noneho amahoro n'umutekano bikazogaruka muri ibi bihugu. Nubwo bishobora ari inzira ishobora gufata igihe kirekire, kuko yenda haguma de resistance, haba ku ruhande rw'u Burundi, haba ku Burundi, ku ruhande rwa Kongo hagumamo de resistance, de poche de resistance za Wazalendo, yenda n'igisirikare cya Kongo coba catsinzwe, cya igisirikare cy'u Burundi coba catsinzwe, gishobora guhungira Tanzania kikagaruka komeza ibikorwa bya sabotage, kuko burya gusambura, kwica ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Rero iyo ni senariyo ya gatatu ishoboka, ariko mbi nifuza. Icyo nifuza tubona cyiza twokwanguraja nuko umuco wa Washington, umuco wa uri kurabera Doha, ibi biganiro byobaho ngo amatangazo yo guhagarika intambara akaba vuba, abantu bari mu minembwe, abantu bari upfira bakareka gupfa, abantu bari za Warikare, bari hariya kiri ibice birimo intambara. Erega n'abasirikare nabo nyine ntibaremewe gupfa, ntabwo baremewe gupfa, nabo nyine hari amahoro, bokora ibindi bikorwa byo kubaka, ibindi bikorwa byo gukomeza inyigisho, ibindi bikorwa byo kurinda umutekano mu bindi bihugu. Ntabwo baremerewe kugira ngo bashobwe kurisongoye kubera inyungu z'abategetsi bakeya batabona inyungu y'amahoro n'umutekano, batabona ibyiza by'amahoro n'umutekano. Rero muri make nivyo nagomba kuvuga, izi senariyo zitatu. Iya mbere no kubiganiro bya Doha na Washington twobiyumugisha, Imana ikabija imbere, kuko bihagarikiwe n'imbaraga zikomeye, noneho izo mbaraga zikomeye kandi zifuza ibyiza muri aka karere bikagenda neza. Hanyuma senariyo ya kabiri navuze yuko intambara
hashobora kuba intambara zihitana Tshisekedi zigahitana na Ndayishimiye, nabyo ntibyoba ari vyiza kuko boba banse inzira y'amahoro n'ibiganiro. Hanyuma iyindi senaryo nababwiye ko ari ugucrear equilibre de conflit, hakazoguma hari indyane, intambara ntigirera, hakaba n'ibiganiro bitigera bihera. Ibyo nabyo nyene n'ibintu bishoboka. Ariko rero turebye uko ibihugu bigowe, byaba ibya Amerika, iby'Uburayi, iby'Uburusiya, iby'Ubushinwa, ko n'izindi ntambara ziriko zirabera mu bihugu biriya hagati y'Uburusiya na Ukraine, hagati y'ibihugu by'Abarabu n'Abisirayeli, bijya byose n'ibintu bituma ibihugu byinshi bigira ubukene mu bijanye n'ubutunzi bukayumba, ugaca usanga ibyo gufasha abanyagihugu byabo birayumba cyane cyane nko mu Burayi muri iki gihe. Rero ibyo numva byoshobora gutuma ibihugu byinshi bishobora guhitamo inzira y'amahoro kurusha guhitamo inzira y'intambara. Turabashimiye cyane, mugire komantere kuri uyu mwihwezo, namwe mutange ibitekerezo. Ariko icyo twifuza guha amahirwe Doha, twifuza guha amahirwe Washington, hanyuma kandi na Tshisekedi yorohe, na Ndayishimiye yikuremo iby'umutima byo kurwana, by'intambara, byo kwiteranya n'u Rwanda, ibyo abihagarike, hanyuma amahoro n'umutekano bisasagare muri kano karere. Murakoze. Yesu abaha umugisha, Imana ibagire neza, mushishikare kudukurikirana mu biganiro byacu no gusangiza